Mungundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, barya no ku mugabane w'Abanyaburaya, muri France, Allemagne, Belgique, Australia. Mudukurikirana muherereye muri Canada, Amerika, bari muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Zambia, bari ngaha muri gihugu by'ibibanyi Tanzania, u Rwanda na Congo, bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, mwese ndabahaye ikaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, ama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'impunzi, aho impunzi ziri mu kambi ya Nyarugusu zirara zirakubitwa, zitotezwa cane cane ngo abatarishirisha ku malisite y'abagomba gutahuka mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe ivyo bivuye mu kambi ya Nduta, aho baburabujwe baraturatuzwa, benshi barasenyerwa, barabomorerwa amazu kugira ngo bakunde batahe. Ivyo vyose bikaba bigirwamwo uruhara n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, nibwo bukorana n'igihugu ca Tanzania kugira ngo babandanye batoteza abo barundi bahungiye muri ico gihugu bari ku butaka bwabo. Iyo kandi tuvuye muri Tanzania turaja mu ikambi y'impunzi z'abarundi iri mu Rusenda, ngaho ni mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abarundi barabandanya guhohoterwa, harimwo n'abigeme mbere baciye bafatwa ku nguvu, bakumbagurirwa ngaho mu ikambi bigizwe n'abazarendo, aho n'inyuma yaho hari umukongomani wo mu bwoko bw'abashi yaciye agandagurwa, ariko akaba yari yubakanye n'umurundi baba ngaho muri iyo kampi yo mu Rusenda. Ibi rero bikaba ari akamaramaza kuri izo mpunzi z'abarundi zibarizwa ngaho mu Rusenda nyene. Tuvuye kuri iyo nkuru iriko iravugwa ngaho mu gisata c'impunzi, reka dusimbire ku binyoma bishika 14 vyabeshwe na ambasaderi Terence Ntahiraja. Uyu ni ambasaderi w'u Burundi. Twaragiye tubashikiriza vyinshi vyagiye birabeshwa n'uyu politiciye canke umutegetsi wa CNDD FDD, yaciye ahenda abarundi ibinyoma bishika kuri 14 mu kiganiro yahaye Mansweet 257. Uwo muhora niho yabicishije, avuga ko rero icambere Terence Ntahiraja yabeshe ko ishirahamwe rya Buraya ryakuye ibihano ku Burundi muri 2022. Yarabeshe cane kuko gukurako ibihano vyamaze umwanya urume rumara bica bisubizwaho, n'ubu Uburundi buri mu bihano. Ikindi kinyoma kigira kabiri, Terence Ntahiraja yabeshe ko u Rwanda rufise uruhara mu mvururu zo muri 2015 mu Burundi. Yarabeshe cane kuko umutekano muke watejwe n'umugambwe CNDD FDD hamwe n'uwari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ashaka kwihagira ikiringo ca gatatu kandi atarekuriwe n'amategeko. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ritategekanyaga ivyo vyose, bikaboneka ko rero Nkurunziza na CNDD FDD nibo bateje akajagari. Ikigira gatatu yabeshe, Terence yavuze ko Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda ari we yasabiye ubuhungiro impunzi z'abarundi bari mu mahanga. Yarabeshe cane kuko ubuhungiro butangwa canke bukimanwa n'igihugu impunzi iburondeyemwo. Paul Kagame afise ububasha bwo gutanga ubuhungiro
mu gihugu ciwe c'u Rwanda gusa. Ivyo kuvuga ko rero ngo Paul Kagame ariwe yasabiye abarundi bahunze mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza muri 2015, abahungiye Tanzania bagahungira Kongo, abandi bakaja Kenya, Iburaya, Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye. Ntabwo ari Paul Kagame umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda wabasabiyeyo ubuhungiro. Iki naco ni ikinyoma Ambasaderi Terence Ntahiraja yabeshe muri ico kiganiro. Ikinyoma kigira kane Terence Ntahiraja yabeshe ko bamwe 34 CNDD FDD yashirako imitahe ari inkozi z'ikibi. Ibi navyo yarabeshe kuko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri EAC yaramaze kurivumera ko umuhisi Petero Nkurunziza na CNDD FDD ari bo bari mu mafuti, atari abaciye biyamiriza ikiringo ciwe. Ikinyoma kigira gatanu Terence Ntahiraja yabesha ko abanyarwanda bazoterwa n'abo birukanye. Ibi navyo yarabeshe kuko MRND yahunganye n'igisirikare cayo hamwe n'interahamwe zayo bahejeje gukora ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Inyeshamba zirongowe na Kagame zagavye ibitero karahabutaka ku bariko barakora jenoside bagamije guhagarika iyo jenoside. Abariko barayikora birangira bahunze batsinzwe uruhenu. Bisigura ko bagarutse gutera u Rwanda boba baje kubandanya ihonyabwoko ry'abatutsi. Ni ngivyo ivyo Ambasaderi Terence Ntahiraja ashigikiyemwo FDLR, kandi bikaboneka ko iyo FDLR idashobora gutera idaciye ku butaka bw'u Burundi, kandi ko na Ndayishimiye umukuru w'igihugu yavuze ko azobashigikira gushika bakuyeko ubutegetsi bwa Kigali. Rero kuvuga ko bazotera bonyine, ibi navyo yarabeshe. Abarundi barashigikiye bakanafatanya n'iyo FDLR. Ikinyoma kigira gatandatu uyu Ambasaderi Terence Ntahiraja yabeshe avuga ko gutana mu mitwe hagati y'inyeshamba za Kagame n'ubutegetsi bwa Havyarimana vyabaye mu mwaka w'1996. Ibi navyo yarabeshe kuko vyabaye mu mwaka w'1990 gushika 1994. Ikigira indwi Terence yabeshe avuga ko umunsi umwe intwaro ya CNDD FDD izosinyiranira na Belgique amasezerano yo kwita impunzi inkozi z'ikibi. Bamwe 34 Belgique ice ibaha intwaro ya CNDD FDD. Yarabeshe kuko ubutegetsi bwa Belgique ntibwo kubahuka gufasha CNDD FDD kwica impunzi, bwahaye indaro. Ivyo vyari gukunda iyo abo 34 bahungira muri Tanzania, Rusi, Chine na Turkiya. Ikigira umunani Ambasaderi Terence Ntahiraja yabesha ko CNDD FDD yagiye gufasha Kongo kugaba ibitero ku mwansi. Ego FDNB yaragiye gufasha, ariko vyarangiye Goma na Bukavu zifashwe, mbere M23 iranomeka ko Uvira. Biboneka ko rero bisiguye ko navyo yabeshe, aho batagiye kugaba ibitero ku mwansi, ahubwo umwansi yabakubise inshuro, ntavyo kugaba ibitero ntavyo bashoboye. Ikigira icenda Ambasaderi Terence abesha ko ibihano biriko biragira ingaruka mbi ku Rwanda.
yarabeshe kuko mu Rwanda nta soko zo mu kinywabi zihari z'ibitoro n'amadolari. Ibitoro biruzuye ku masitasiyo ya esanse, eka n'amadolari, amayero, amafaranga y'amadevize, amafaranga mvamakungu nta muntu avyuka kuyatondera mu gihugu c'u Rwanda. Mu Rwanda ivyankenerwa ubibura udafise amafaranga yo kubigura. Aho ni mu gihe muri Edeni ya Ndayishimiye na Angeline umurimyi arihishwa imbere amafaranga y'ifumbire, ariko twa dufaranga n'ifumbire vyose akaburiramwo ntihagire na kimwe aronka. Ikigira cumi, Ambasaderi Terence Ntahiraja yabesha ko iyo amatora ageze abatavuga rumwe n'ubutegetsi biha amajwi amatora ataraba. Yarabeshe kuko iyi ngeso tuyizi kuri CNDD-FDD gusa, niyo ivuga ko izotsinda 100%. Muri 2020 CNDD-FDD babonye baneshejwe baca bahitamwo kwiba intsinzi ya Gatorwasa. Ni muri CNDD-FDD gusa tumaze kubona bategura ibirori vyo kwigina intsinzi mu gihugu cose amatora ataranegereza kuba, bisigura ko aribo biba amatora. Ikigira 11, Terence Ntahiraja abesha ko amatora agira abe abatavuga rumwe n'ubutegetsi uca umengo binjiye mu rwimo. Yarabeshe kuko ibi tubimenyereye kuri CNDD-FDD yiwe, barangwa no gutera ubwoba, gukumira, kwica, kwiba, kunyuruza. Ikigira 12, Terence abesha ko abatavuga kumwe n'ubutegetsi. Iki naco ni ikinyoma gikomeye giteye ubwoba. Terence Ntahiraja yabeshe ko nyine abatavuga rumwe n'ubutegetsi iyo bagiye mu matora bategura disikuru, ijambo, imvugaruhame y'intsinzi gusa, ntibategure n'iyo gutsindwa. Yarabeshe kuko ukwiba amatora no kwigina intsinzi amatora ataraba tubizi muri CNDD-FDD gusa, kuko ubu nibo batanguye kwerekana ko bazotsinda, ngo bazotegura amatora meza, ngo bazotsindwa. Ndayishimiye avuga ko ata muntu n'umwe ashobora kumuhiga, ko ata n'umwe azobatsinda, kandi ko wihenze ukabatsinda bazogushiririza. Ikigira 13, Terence abesha ko igituma imigambwe ishika 30 iri mu Burundi igoyagoya ari kubera ivyo yari gukemura vyamaze gukemurwa na CNDD-FDD. Yarabeshe cane kuko CNL ya Rwasa yayimunyaze kuko bazi ko yabatsinze muri 2020, bakamwiba ingoma bagashirako Varisito Ndayishimiye. Igituma imigambwe ihari igoyagoya nuko abayirongoye bazi neza ko baneguye baca bitaba Imana, bashobora kuhasiga agatwe. Ikindi kandi nuko Ndayishimiye abahendesha udufaranga abo barongoye iyo migambwe, hama nabo bamwe muri bo bakadandaza abayoboke babo canke ababakurikira. Ikigira 14, Terence Ntahiraja Ambasaderi w'Uburundi mu gihugu c'Ububirigi ashaka ko abadiaspora bahimiriza abanyamitahe gushora amafaranga mu Burundi. Yarabeshe kuko ako kazi ni aka Ndayishimiye we aramutswa igihugu. Noneho nta muntu
nta muntu yohanura umunyamahanga gushora utwiwe mu basuma kiretse ari uwusanzwe akorana na nyabapfunga kiwani na Dangote ashobora kuba yarahatswe ahava aronka umubanga amukebura agira agwe mu rudubi yaragiye gushora imitahe ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo vyose ni ingorane zikomakomeye cane, ibinyoma bishika kuri 14 Terence Ntahiraja yamenje yabeshe agahenda abarundi n'isi muri kirya kiganiro yahaye umuhora wa Main Switch ngaha mu gihugu c'Uburundi. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha. Imana ibandanye kubazigama mugiraho muba mwubahwe.